Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi, je m'appelle Bismith, aka Mwana w'ishamba, gikinobera muravumba vyakandondera sikunoba n'ayandi menshi. Kenshi muramenyereye nza imbere ya kamera kugira ngo tube turaganira update news zigenda zivugwa mu muziki w'u Burundi canke no hanze y'igihugu. Saho gusa turakunda no guca ku mpande zigiye zitandukanye bivanye n'ibintu biba biriko biravugwa muri uwo mwanya. Uno musi rero nkaba ngarutse kugira ngo tugende tuvuga ku muziki w'u Burundi muri rusangi. Turaza kuvuga no kuri festival yimirije itariki 30 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 kuri ETS Kamenge. Yes, nkuko bisanzwe rero tugenda tubangura ntarinjira mu idonido ry'ikiganiro nagomba manze saba batarakora subscribe ko boyikora hamba bamaze kuyikora nabo bagerageze kuza barasangiza ibiganiro tugenda dushikiriza bagenda babisangiza abandi kuko ni tubafitiye vyinshi turiko turabategurira kuri nombonesha kuri yacu Claire Media. Ndibaza neza yuko mutazogaya. Rero mu bisanzwe uno musi nkabanje kugira ngo tugende tuganira ku muziki indirimbo. Muri no minsi yariko arasohoka indirimbo nyinshi, nubwo rimwe na rimwe hariho indirimbo zigenda ziburirwa irengero tukabura iyo zarengeye, ariko keshi birava kuri kudatahura akamaro ka promotion bashobora gushira mu ndirimbo. Urashobora abasani benshi canke abasanikazi b'abarundi bariko basohora indirimbo mugabo zikaburirwa irengero kubera iki batariko baraha agaciro promotion. Turashobora guhera ku ndirimbo ya Very Nice. Indirimbo ya Very Nice ya indirimbo yaje umengira ateye ubwoba mugabo ntaho uzirengero ryayo. Irevre ego Very Nice yacahura n'ibibazo arabura uwamureze akiri umwana yafata nka mama wiwe yaciye yitaba Imana. Rero bica bituma ibintu vya media tu abihagarika, ariko tuherutse kubona ka video Very Nice afata rutemikire yerekeza mu mahanga aho tutashoboye kumenya igihugu agiyemo. Saho gusa turacana ku muririmbyi Vania Ice. Vania Ice ariko gusohora indirimbo na D1, indirimbo bise Toi et moi. Ni indirimbo yarayisohoye, ariko inyuma yo kuyisohora Vania Ice yaciye agira amatua araca Tanzania, Zanzibar. Avuye Zanzibar bunahageze muri Nigeria aho bahuriyeyo no muririmbyi Satubi Satura Mabafre n'amabuye aho hari ibikorwa bitabiriye muri ico gihugu ca Nigeria. Ariko intumbero kino kiganiro twari tuje kuvuga ku ndirimbo Ichirore, indirimbo ya Double J Once Again ari kumwe na Mokens. Ni indirimbo imaze imisi mikeya ishitse ku rubuga rwa YouTube, mu gihe Double J Once Again yari amaze igihe kirekire atariko arasohora indirimbo, aho abakunzi b'umuziki w'u Burundi bagenda bamwishuza bavuga ngo Double J ngo inyuma yo kuvyara ngo yaciye azima, ngo yaciye agenda amazima yongo. Ariko burya bavuga bati ushaka gusimba neza uramanza ukitaza, niko babivuga. Rero hari igihe babikeneye yuko umuririmbyi afata pause kugira ngo amanze yirimbure arabe ibikorwa aheruka gukora uko vyagenze, uko vyakiriwe, ndetse n'uburyo yabikozemwo kugira ngo ashobore guhindura strategy. Rero Double J Once Again indirimbo Ichirore ni indirimbo iriko irakirwa neza. Ni indirimbo abasanzwe bakurikirana umuziki w'u Burundi bagenda batera amashurwe bivanye na clip video yayo ukuntu ari clip video inoboye. Ni clip video inoboye imeze neza cyane. Dusaba abakunzi bacu ndetse n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi kubandanya bashigikira ino ndirimbo. Indirimbo Ichirore ni indirimbo genda ivugwa ko amajambo menshi, aho benshi bariko baravuga yuko Double J bayakubise remix y'indirimbo Ichirore ya Roriro yasohotse muri iyo myaka iheze. Irevra ma lyrics canke amajambo namwe, ariko ivyo ntaco bitwaye. Turavuze abarimvyi benshi bamaze kwandika indirimbo, turavuze abaririmbyi bagenda bagasaba
bagasaba abagenzi babo bati ino ndirimbo ntushobora kuyisubiramo, ivyo ntaco bitwaye, ariko babe bazi barabikora kinyamwuga, apana gusimbira ku gikorwa c'umuntu utamubajije. Rero indirimbo Icirore ya Double J Once Again ari kumwe na Mokens Mona Warda Kaneza ni indirimbo irevura, ni indirimbo ya Roriro. Version ya mbere ni indirimbo ya Roriro. Ubu rero irya version ni version ya kabiri yaciye isubirwamo na Double J Once Again na Mokens. Ariko nkuko bisanzwe mu misi heze harabonetse ifoto Double J Once Again ari kumwe na Kirikwa Kid baboneka mu rugo kwa Roriro. Ivyo bashoboye kuvugana nta muntu yashoboye kubimenya, mugabo uno munsi vyaciye bigaragara. Double J Once Again amaze gushira indirimbo hanze, biraboneka neza yuko indirimbo ari ya Roriro kandi ataco bitwaye, kuko muri description y'indirimbo kuri YouTube Double J yarashimiye Roriro, kandi Roriro murabona ko atana amajambo yigeze atera, nuko bavyumvikanye, kuko igihe Double J agenda iwiwe bijya n'ivyo biganiro bayaze bica biboneka yuko ari byo biganiro bayaze, kandi ni igikorwa c'iteka. Biraboneka neza yuko bariko baraha iteka bakwiriye aba legend bacu, aba legend bo muri uyu muziki w'u Burundi. Reka nsabe abakunzi b'Ikirere Media kubandanya badushigikira ku mbuga zacu tugenda dukoresha, ku mbuga zitandukanye tugenda dukoresha, mukomeze kuguma mugenda mubana natwe. Yari jewe Bismith aka mwana w'ishamba, isukino biri muravumba vya Ndondera Skolova n'ayandi meshi. Tuzoba dusubira no mu bindi ibiganiro bizoba bigezeho muri ako kanya.